Kaze mwese kuri no rubuga ruhuza abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nagomba nabamenyeshe yuko kuva muri Kigarama umwaka wa 2018 indongozi z'abarundi mu bisata bitandukanye, haba barongoye amashirahamwe mu mastate atandukanye, haba abakozi b'Imana, haba abaserukira urwaruka n'indi migwi yose itandukanye, n'abikorera utwabo bagiye hamwe batangura kwigira hamwe ingene bogira ihuriro sahwanya y'abantu bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo dushobore gutorera umuti ibibazo byose biduhanze twebwe nk'abarundi turi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramaze kwibona neza yuko hari ibibazo bidushikira bikatunana ingene tubitorera umuti kubera ko twashwiragiye kanatsinda. Murazi yuko inyakamwe inyagimwe, nico gituma twagiye hamwe dushinga yuko twokora ikintu kiduhuza, turumvikana, turakora amategeko mfata kibanza, turashinga washaka n'izina ryoba riraduhuza twese, aho twise ico duhuza ko coba ari ikintu cita Burundian Diaspora in USA, no kuvuga BDUSA mu mfunyapfunyo. Nagomba rero manze nshimire vuye ku mutima abantu bose twakoranye kino gikorwa kugira ngo kigeze no munsi bakitanga umwanya n'uburyo bukenewe kugira ngo kino gikorwa gikorwe. Imana ibahezagire. Nagomba rero ntera kamo abarundi bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarundi n'abarundi kazi, uwo wese afite imyaka 18 kuduga, kwiyandikisha kuri runo rubuga nkuko umuguceje amatora wabibasavye kugira ngo bashobore kugira uburenganzira bwo kuzotora indongozi sahwanya. Kandi ntahamagara n'abandi barundi bose bafise ububasha n'ubumenyi bukwiye kwiyandikisha kugira ngo baze batogwe mu ndongozi zizohuza abarundi. Ni naco gituma kandi ndabibutsa yuko ibi bikorwa bizosozerwa n'umunsi mukuru udasanzwe uzohuza abarundi bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu itariki 30 muri Phoenix, Arizona. Nkabahamagarira rero yuko abarundi bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mwogerageza mugakata amatike mukaza kugira ngo muze mwifatanye n'abandi. Ibisigaye utaziyandikisha ntazogira uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Ibi bintu mubifate nkama, muze twihiteka nk'abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugira umuco mwiza, umuco duhuza, umuco kandi twarahuye ku banyamerika aho bize gukorera hamwe ari navyo byabateje imbere. Natwe rero turashobora gukira zino ngwara turwaye, nitwaje hamwe byose birashoboka. Kaze Imana ibahezagire, ihezagire ibikorwa byanyu n'imirimo yanyu ya misi yose.